mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyadirwe mu basuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Mu Rwanda Dieudonne Ishimwe usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda guhera muri iki cyumweru yatawe muri yombi. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Iriyongera, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Uwo ni Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB. Ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irwanya ubutegetsi muri icyo gihugu muri Kenya birakomeje nubwo nta musaruro ugaragara biratanga. Naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari mu rugendo muri Ukraine, yagiranye ibiganiro na perezida wa Ukraine wamusabye gusabira Uburusiya ibihano birushizeho. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irwanya ubutegetsi muri icyo gihugu birakomeje mu gihugu cya Kenya nubwo nta musaruro ugaragara birageraho. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Imwe mu migwi yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro vy'amahoro muri Kenya asavye kuronswa uwundi mwanya kugira ishire hasi ibigwanisho vyayo nk'uko vyatangajwe n'abategetsi ba Kenya uno musi kwa kane. Iyo migwi isaba kuronswa uwundi mwanya kugira yihweze neza ibisabwa, yamara yerekanye ko ishaka kuja hamwe mu gikorwa cyo kubaka igihugu. Yamara hari yemeye utwigoro twa leta twushira abahoze arabagwanya mu gisirikare ca leta. Tabirenga ngaho itangazo ryashikirijwe n'ibiro vya president wa Kenya rivuga ku migwi itiyemeje kuvyereke gushigikira canke itavuza aho ihagaze ku mugambi w'amahoro. Imenyesha ko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yasavye abagwanya ubutegetsi kwemera gushira hasi ibigwanisho bagashigwa mu gisirikare cy'igihugu mu kigono mfata kibanza ko gushiraho igisirikare gikomeye cy'igihugu. Yamara mu gihe ibiganiro vy'amahoro biriko bibera ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, ingwano yasubiye kwaduka mu buseruko bwa Kongo hafi y'urubibe na Uganda hagati y'inteko za leta ya Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari mu rugendo muri Ukraine nyuma y'urugendo yakoreye mu gihugu cy'Uburusiya. Yagiranye ibiganiro na perezida wa Ukraine wamusabye gusabira Uburusiya ibindi bihano. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninazwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagendeye uburere buri kure gato y'umurwa mukuru wa Ukraine Kiev burimwo akitwa Bucha katowemwo ibiziga vy'abasivile. Ivyo biziga vyatowe ingabo z'Uburusiya zimaze kuva muri ako karere, nivyo vyatumye abatari bake basaba amatohoza ku vyaha vy'intambara Uburusiya buriko bukora muri Ukraine. Guterres yashigikiye ko hokorwa ayo matohoza, asaba Uburusiya korohereza sentare mpuzamakungu mpanavyaha izo yakora. Yashimangiye avuga ko iyo abantu bavuga ivyaha vy'intambara, igisumba ivyaha vyose vy'intambara ari intambara ubwayo. Mu vyo Antonio Guterres yemereye Ukraine harimo kubandanya ibikorwa vy'ubutabazi bitandukanye no kuvana abanyagihugu mu burere burimwo intambara. Yavuze ko yaganiriye n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov kuri izo ngingo uko ari zibiri. President wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky akaba yasavye ko Uburusiya bwofatirwa ingingo zibuza amakungu kugura ibitoro n'amasoko ntanganguvu vy'Uburusiya. Hagati aho vyitezwe ko kuri uno wa kane President wa Amerika Joe Biden ashikiriza ijambo. Ibiro vyiwe vyavuze ko riza ko ari ijambo ryo gushigikira abanyagihugu ba Ukraine mu kurwanira igihugu cabo n'ubwigenge bwabo no mu kurwanya intambara yavuze ko itagira ifatiro Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Umubare w'abantu bandura COVID-19 ukomeje kwiyongera ku mugabane wa Afrika. Ku gihugu cy'Afurika y'Epfo uwo mubare wikubye kabiri. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Benido Impuma, umuyobozi w'ibiro by'ishami ry'ishirahamwe ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS muri Afrika ku bijanye n'indwara zandukira n'izitandukira, amenyesha ko muri indwi abantu banduye n'abahitanywe na COVID-19 muri Afrika biyongeye cyane. Bubaye bwa mbere nyuma yuko ivyo bitigiri bigabanutse mu kiringo kirenga amezi abiri ku bandura hamwe n'ikiringo kirenga ukwezi ku bahitanwa na COVID-19. Ukwiyongera ku bitigiri by'abandura COVID-19 muri Afrika bifitanye isano cyane cyane n'ibitigiri bitera vyiyongera by'abandura muri Afrika y'Epfo. Ni mu gihe ico gihugu kiriko cinjira mu gihe c'ubukanye aho indwara zifatira mu bice vy'uguhema zibonekeza cyane. Hari hamaze igihe hari agahengwe muri Afrika ku bijanye n'abantu bandura ikiza ca COVID-19, yamara mu ndwi iheze ibitigiri vy'abandura vyarasubiye gutangura kwiyongera muri Afrika y'Epfo. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bariko bakurikiranira hafi ibimenyetso vy'incuro ya gatanu y'ibitigiri biri hejuru cane vy'abandura COVID-19. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu no ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira mu mategeko muganga Christophe Sahabo bamutabariza basaba ko afungurwa. Sahabo yayoboraga ibitaro by'igengakira biri I Bujumbura mu Burundi mbere yuko ategekwa kwegura kuri iyo mirimo amaze gufungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri I Kigali mu Rwanda. Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu vy'igengi Bujumbura Kira Hospital, ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso, akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Ubu ari mu minwe y'igipolisi. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilote atwara urwego nyobozi rw'ivyo bitaro. Bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza I Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha ryagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Hakizimana baburanira Dr Sahabo Christophe ntibashimye kuduhijwi, yamara bahaye Ijwi ry'Amerika urwandiko barungikiye umushikirizamanza Kizigenza wa Republika bamwereka iyo nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa nuko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa mushikirizamanza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro. Bibutsa ko ata muntu arenze iminsi 7 canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane, bagatangazwa nuko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabo afungiwe mu biro vy'iperereza. Bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe, yebo umuryango wiwe, abamwunganira canke abandi bamwegereye harimwo n'abaganga bitaho ingwara ya asuma asanzwe afise. Bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyo arivyo. Uko niko n'amashami yigenga kurikirana hagufi yo dosiye yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwamanza Kavibe rukurikirana hagufi urwo rubanza. Ivyo vyose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa Code de procédure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe, nta mushingwamanza wiwe, apfunzwe uko twovyita kuba séquestré, apfunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nko gufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira, niko bimeze. Batinya iki kugira bamwerekane
ahobwa ibintu vyo muri kahise n'ibintu bidafashe. Hari umugambi wo kumugirira nabi. Aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro, bisunga amategeko mpuzamakungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazina muntu. Bukeye Dr Sahabo amaze gufatwa agafungwa, abafise imitahe muri ivyo bitaro vy'akarorero baserukira leta bashize habona urwandiko rurimwo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital. Muri ayo harimwo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro, gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro. Ico bikoze nta gitigiri c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri urwo rwandiko. Aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko Dr Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe, imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi. Dr Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho. Mwikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite. Aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro vy'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko, kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe. Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirahamwe yigenga arafise ico yongerako. Ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe, nimba yarakoze amakosa n'amakosa yo gukurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano, naryo yuko ingingo ya 40 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita intahe mu gahanga afatwa nk'umwere. Vyari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegemvya. Amakuru ijwi ry'Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro vy'iperereza akanka, ari navyo vyoba vyatumye ateba mu gasho k'urwo rwego rutungwa gatoke n'abaharaniye agateka kazina muntu ko rukunze gukorerwamo ivyaha vy'ihohoterwa bifatiye ku kuboreza igufa ufunzwe. Ayandi makuru yo kwizera ijwi ry'Amerika ryaronse nuko uruhande rwa leta rwoba rushaka kugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro, ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganji bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko. Ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji co kimwe n'umuvugizi wa sentare nahinyuzwa Agnes Bangiricenge, yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti: twari twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro Kira Hospital. N'ibihe vyaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano, ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko, mu bivuga kwiki bikunze mwogira ico mubivuze ko murakoze. Yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru ntawatwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu. N'uwo umuryango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye ntiyitavye ngo hagire vyinshi atubwira kukungena amagara ya Sahabo yoba yifashe. Ubu ivyo bitaro biramutswa Dr Sylvain Pierre Nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu. Urwego nshingwa ntwaro nagwo rutwagwa na Ndagijimana Charles yahoze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi 2015, ikiringo cazanye indiane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'ijwi ry'Amerika. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubararike ko nyuma y'aya makuru tuza kubagezaho andarambuye yibanda cyane ku karere k'ibiyaga bigari guhera isaa 1:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abanyamakuru bacu hirya no hino bakomeje kuyatunganya, nimucikwe rero. Mu Rwanda, Dieudonne Ishimwe usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda yatawe muri yombi mu ntangiriro z'iki cyumweru akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni ibyaha bivugwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bagiye bitabira amarushanwa ya Nyampinga mu bihe bitandukanye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku ifatwa rya Dieudonne Ishimwe. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Iriyongera, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ibyerekeye uko RIB yatangiye gukurikirana iki cyaha nk'uko warumbajije, ubundi RIB ihabwa uburenganzira n'itegeko
ryo kuba yakurikirana ibyaha ibyibwirije cyangwa iregewe, ndetse n'ukekwa akaba yafatwa agafungwa igihe cyose hari impamvu zifatika impamvu zifatika zemewe n'amategeko zituma umuntu runaka akekwaho icyaha. Rero bumwe muri ubu buryo nibwo bwakoreshejwe, ndetse icyaha ubu ngubu kikaba kigikorwaho iperereza, ibimenyetso bikusanya. ni ukuvuga yuko ntabwo ari umukobwa kanaka waje kuri ribe cyangwa se ngo ujye kuri polisi arege, ni amaperereza yanyu mwashingiyeho mubwira Dieudonne Ishimwe ko atawe muri yombi. Ubundi mu kazi kacu ka buri munsi urwego rw'ubugenzacyaha rushinzwe gukumira, gutahura ndetse no kugenza ibyaha. Rero ni muri uru rwego rwacu rwo gutahura ibyaha bikaba biri gukurikirana. Kugira ngo byumvikane neza, aya marushanwa ya Nyampinga mu Rwanda amaze igihe kirekire, kandi uyu Ishimwe Dieudonne ari mu bamaze imyaka myinshi bayategura. Mutuvunguriyeho gatoya, iri perereza rya ribe rimaze nk'imyaka ingana iki, rimaze igihe kingana iki kugira ngo ribe rigeze ku musaruro w'uyu munsi? Ntabwo navuga wenda ngo twari twanaripfundikira, kuko n'ubundi riracyakomeza, iperereza riracyakomeza, kandi ibi byaha rero byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye. Ubwo iperereza niryo rizagaragaza byatangiye iki gihe hakorwa ibi ngibi, cyangwa se n'ubundi buryo iperereza rishobora kubigaragazamo. Ngira ngo ubu twategereza wenda iperereza ry'ibanze icyo ryazagaragaza. Mwaba mufite umubare runaka w'abakobwa bashobora kuba barahohotewe muri abo bitabiraga aya marushanwa ya Nyampinga? Ntabwo twavuga ngo dufite umubare uyu n'uyu, kuko iperereza riracyakomeje. Ushobora kuvuga ati mfite uyu nguyu, ejo rikagaragaza undi. Tugiye mu mibare ntabwo byaba ari byo, kuko iperereza riracyakorwa. Igihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasangaga Ishimwe Dieudonne rukamumenyesha yuko aregwa ko atawe muri yombi, mumaze kumenyesha icyaha akurikiranyweho yacyakiriye ate? Birumvikana uko yabyakira. Igihe cyose iyo bakumenyesheje ko ukurikiranyweho ibyaha nk'ibi ngibi biremereye, ugira ngo nawe ubwawe wakumva uko yabyakira, ariko ibyo byose ntabwo navuga ngo yabyakiriye neza. Agaragara nk'utunguwe kuba iperereza rishobora kuba ryakozwe rikaba hari ibyo ryagaragaje. Ibi bikorwa by'abakoresha bahohotera abakobwa babasanze babagana, ni ibikorwa kunze kubona aho ngaho mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha? Ni ibyaha iyo dukoze gutahura ibyaha tukabibona, turabikurikirana, kigakurikiranwa, kigahabwa umwihariko, kuko ni ibyaha u Rwanda ku buryo bw'umwihariko rwahagurukiye kurwanya. Ibi byaha bishingiye ku gitsina bikorwa, ni ibyaha nyine urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufatanyije n'izindi institutions n'ibindi bigo dufatanya, ni ibyaha twahagurukiye kurwanya. Ndetse hakaba hariho muri urwo rwego hakaba hariho na Isange One Stop Center ikora kugira ngo ifashe kurwanya ibi byaha. Niba hari n'uwahohotewe bamuhe ubutabera, ni ukuvuga ngo uwakoze icyaha akurikiranywe, bamuhe ubuvuzi ndetse bamuhe n'isanamitima. Isange One Stop Center rero ziri mu bitaro bigera kuri 44 mu gihugu hose. Ubwo ni uburyo bumwe bwashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse ababikorewe babone ubwo bufasha navuze bw'amategeko, bw'ubuvuzi ndetse n'ubw'isanamitima. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Iki ni ikiganiro ku buzima gitegurwa n'Ijwi ry'Amerika, kigatambuka kuri televiziyo Flash yo mu Rwanda buri cyumweru. Twagiteguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
ndabaramukije Dieudonne Mukankusi yikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Imbasa ni indwara yandura itera ubumuga bw'amaguru kandi ahanini ifata abana bafite munsi y'imyaka 5. Kuva inama y'ubuzima ku rwego rw'isi yemeje umwanzuro wo kurandura iyo ndwara mu 1988, gahunda zikingira ku isi hose zahagaritse iyo virusi zibuza gukwirakwira, kandi mu 2020 byatangajwe ko nta mbasa yari ikirangwa muri Afurika. Cyakora mu bihe bya vuba hongeye kuboneka abayirwaye. Muri uyu mwaka iyo ndwara yavuzwe muri Malawi no muri Mozambique. OMS yagaragaje ko isesengura ryayo ryerekanye ko iyo ndwara yaturutse muri Pakistan. Afurika ikomeje gufatwa nk'itarangwamo imbasa, ariko kugeza iyi ndwara idahagaze ahantu hose iracyari ikibazo nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa OMS mu karere k'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Afghanistan na Pakistan ntibiratangazwa ko byari byigobotora iyo ndwara y'imbasa. Ku birebana na Malawi, iyi ndwara yahabonetse bwa mbere nyuma y'imyaka 5, kandi byatumye gahunda y'ikingira itangira mu gihugu bituranye cya Mozambique. Abana bagera ku 430 bari munsi y'imyaka 5 bazakingirwa indwara y'imbasa mu turere tw'intara ya Cabo Delgado. Abo barimo nabo mu miryango yavanywe mu byabo n'intambara z'umutwe w'iterabwoba ukorana n'uwitirira leta ya Kisilamu Islamic State. Mu gihugu hose nibura abagera kuri 4,200,000 nibo bazakingirwa muri ubu bukangurambaga ku nkunga y'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS atanga ubufasha mu bya tekiniki ndetse n'amikoro. Ubukangurambaga bwatangirijwe mu karere ka Shiul mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mozambique. Aisha Taibi, umuyobozi ushinzwe imicungire y'ibiza akaba ari nawe ukuriye ibiro bya OMS muri Pemba, avuga ko bahisemo gutangiriza ubukangurambaga muri Cabo Delgado kubera ibibazo by'umutekano muke n'umubare munini w'abavanywe mu byabo muri iyi ntara. Cabo Delgado, even if this province is not... Aha muri Cabo Delgado n'ubwo intara idahana urubibi na Malawi, twahisemo kwiyunga kuri iyi gahunda kubera ikibazo gihari ubu, kandi binatewe n'uko abantu benshi bavanywe mu byabo. Ibyo byatumye gahunda ihoraho y'ikingira itarujujwe kuri bamwe mu bana, cyangwa hakaba n'abatarayitangira. Uyu rero ni umwanya wo gukora uko dushoboye nibura tukarinda abana bari munsi y'imyaka 5 kwandura imbasa, tunazirikana ko ubwandu bumwe bwahaboneka gasa nk'igishirira kiguye mu gihuru hakavaho handura benshi. Ibyo turashaka kubikumira. Hari ubwoko butatu bw'ihinduranya bwa virusi yo hanze cyangwa isanzwe kugeza ubu, aribwo bwoko bw'imbasa ikunze kugaragara. Ubwoko bubiri bwararanduwe burundu, WPV2 na WPV3, mu gihe WPV1 yagaragaye muri Malawi, ikigaragara cyane mu bihugu bya Pakistan na Afghanistan. Muri ubu bukangurambaga OMS ivuga ko barimo kwita cyane ku gukingira WPV1. Iyi ni imwe mu mpamvu turimo gukora ubu bukangurambaga, ni ukubera uku kwimuka cyane. Ibi byateza ibyago. Mu gukumira ko hari uwakingirwa inshuro irenze imwe, abana barimo gushyirwaho akamenyetso ku rutoki rw'agahera hifashishijwe umuti udapfa gusibama. Umuhungu wanje azokurana ubuzima bwiza cyane kandi anezerewe. Igihe cyose nshandagisha abana banje bose. Virusi y'imbasa irandura cyane kandi akenshi yibasira abana bari munsi y'imyaka 5. Yibasira imikorere y'imitsi kandi ishobora guteza ubumuga bwa burundu mu masaha make. Iyi virusi ikwirakwizwa binyuze mu mwanda ukomeye cyangwa gake cyane, mu mazi yanduye cyangwa ibiribwa byanduye. Nubwo imbasa itagira umuti, ni indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rutekanye, rworoheje kandi rukora neza. Janete Kaita uhagarariye OMS muri Malawi aravuga ku bijyanye na gahunda yihutirwa y'ikingira mu gihugu cyose hagamijwe gukumira indwara y'imbasa. Turimo kongera imbaraga mu bugenzuzi harebwa ubwandu bushya. Turafasha abakozi bose bo mu rwego rw'ubuvuzi kumenya icyo bagomba kureba. Bagikeka ubwandu bw'imbasa, bazi neza ibiranga n'icyo bagomba gukora. Ni ikibazo
ariko ni n'ikintu cyiza kuba urwego rw'ubugenzuzi rwa Malawi rwarabashije gutahura iyi ndwara. Ni imbogamizi, ariko icyo bivuze ni uko tugomba gukora mu buryo bwihutirwa duharanira guhashya iyi virusi, kubera ko irimo kwibasira abana bose bari munsi y'imyaka 5 muri Malawi no hakurya y'umupaka. Urusi urugendo rw'igihugu kimwe. Dushingiye ku isesengura tuzi neza ko igomba kurenga imipaka ya Malawi. Urugero, muri Malawi turagerageza gukingira abana bangana na 2,900,000 tubikorera hasi mu nzego z'ibanze, hakaba uburyo busobanutse bwo kugera kuri abo bose. Ibi birakorwa binyuze mu cyo twita igenamigambi rito, aho buri rwego rw'imitegekere rw'ibanze rumenya uburyo ruzagera kuri aba bana. Muri Ethiopia haravugwa ko imirire mibi mu bana yiyongereye mu bice by'amajyepfo byahuye n'amapfa, aho ONU ivuga ko miliyoni bugarijwe n'inzara. Imiryango itanga imfashanyo irahamagarira inkunga yihutirwa mu ntara ya Oromia ya Ethiopia. Shukuru Muhamedi, umubyeyi w'abana babiri, yazanye umuhungu w'imyaka 2 wazahajwe n'imirire mibi ku bitaro by'aho atuye mu karere ka Borena muri leta ya Oromia. Yazahajwe n'imirire mibi bitewe n'amapfa. Nta mata dufite yo kumuha. Ubu arimo koroherwa kubera inyunganiramirire abonera ku ivuriro. Shukuru avuga ko umuryango we wose ubeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa nyuma y'aho inka zabo zose zipfiriye zizize amapfa ya mbere akomeye akarere k'ihembe rya Afurika kahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize. Abayobozi b'urwego rw'ubuzima muri Borena bavuga ko bamaze kwakira abana basaga 125 bazahajwe n'imirire mibi kuva mu mezi make cyane ashize. Iki cyumba twakigeneye abana bazahajwe n'imirire mibi. Bamwe turimo kubavura bataha kubera ko aha hamaze kuzura. Imiti mu turere tumwe iragenda ibiyanga, kandi nubwo abategetsi mu rwego rw'ubuvuzi barimo gutakambira inzego z'ubutabazi zikorera muri ako karere, umuhate wabo ntacyo uratanga. Uyu munsi wa none hari icyuho kinini cyane mu bijyanye n'imiti. Turimo gusaba hirya no hino dushakisha ko haboneka ubufasha, ariko nta gisubizo mu by'ukuri turabona. Umuryango nterankunga wiyemeje kurwanya inzara Action Against Hunger uvuga ko amapfa na n'ubu agikomeje kuba inzitizi. Uko bimeze ubu, ikibazo kiragenda kirushaho gukomera cyane uko iminsi ishira. Inzego zose bireba zigomba kwihutira gukora ibishoboka byose zigatanga ubufasha bw'ibanze bukenewe ku baturage baba muri kariya karere. Minisiteri y'ubuzima ya Malaysia yazanye umugambi ukomeye wo kurinda urubyiruko kurwanya itabi, nyamara hari abawunenga. Hirya no hino muri Malaysia, imibare itangwa na leta igaragaza ko umunyamalaysia umwe muri 5 bafite kuva ku myaka 15 kuzamura banywa itabi. Muri abo, abagabo bakaba bihariye 40%. Iki ni ikibazo gikomeye kuko abantu benshi barimo gupfa bazize kanseri y'ibihaha itewe no kunywa itabi. Minisiteri y'ubuzima y'iki gihugu ubirimo iragerageza kubuza Burundi igurishwa ry'itabi n'ibifitanye isano naryo. Ibi bivuze ko abakiri bato batazabasha kugura itabi kuva ku isegereti kugeza ku bundi bwoko buhenze bw'itabi ryo mu bwoko bwa cigar cyangwa vape aho muri Malaysia. A great idea and a good step in the right direction, but ni igitekerezo cyiza n'intambwe nziza, ariko kuba byagera ku ntego bizaterwa n'uburyo leta ndetse n'abaturage muri rusange bazabishyigikira. Abantu bagiye gushakisha ahantu hagwihishwa byatuma babasha kugura amasegereti, kuko mu by'ukuri ntibashobora kubuza buri wese kunywa itabi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'inganda zikora itabi muri Malaysia mu 2020 bwanzuye ko hejuru ya 60% by'itabi rinyobwa muri iki gihugu riba ryaguzwe ku masoko atemewe n'amategeko. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri y3.radio.com. Naha dusoreje uyu munsi, mwakoze kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Naho ubutaha, kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
ni kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha, tubararika andi makuru mu kanya isa moya n'igice. Nshimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, twongere duhure mu kanya isa moya n'igice.